Nshuti bagenzi muko murankurikira mwese nongeye kubaramutsa ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nizira ko mumeze neza mwese kandi ko mukomeye ndashima Imana kuno mwanya mwiza tuko turaganira ku ijambo ryayo nkuko tumaze imisi ko turavyiga tumaze imisi ko turiga kuvyerekeye ijambo ry'ikigira 10 ikiganiro cacu cyitwa kuri kubohora twarize kuvyerekeye ibiga 10 bitandukanye cambere Yakobo na Abrahamu batanze Abrahamu yatanguye atagira 10 hanyuma na Yakobo aratanga mwatwarabonye yuko Abrahamu yatatanze igira 10 mu bintu yari yimbuye yatanze igira 10 mu bintu yasahuye abami bari bagiye kugwana nawe bateze Sodoma na Gomora batwaye na Loti atatanga igira 10 ico gira 10 cyo mu bintu yanyaze abo bantu yatanze igira 10 mu bintu by'ibitungano vyiwe canke mu mwimbo wiwe icaka bitwonye ko Yakobo yatanze igira 10 ko yahaye umuhigo Imana canke yasezaniye Imana ko yamugirira neza ikamugarukana amahoro ikamuha umugore yaragiye kurondera n'ibindi bitandukanye azotanga igira 10 mu vy'Imana izohora imuha mwatukwarabonye tubigira umugenzo canke nk'itegeko nkuko bamwe bavyigisha ngo Imana ngo itegeka yuko utanga igira 10 mu vyawe byose nkuko Abrahamu yabikoze ivyo vyawe byose bavuga si ibitungano ariko nivyerekeye ibintu Abrahamu yari yanyanze uyu munsi nashaka twige kene cigwa kigira gatatu cigwa ca gatatu vyerekeye ubwoko bw'ibigira 10 twaravuze mu cigwa giheruka ko hari ubwoko bune bw'ibigira 10 igira 10 cambe no musaka tuvuga nako ni igira 10 cerekeye ibintu vyimbuwe umwimbu récolte canke harvest mu congereza hanyuma ica kabiri naco ni ibiva mu bikoko hamwe no mu bindi bintu bitandukanye nko mu vinyu vin canke amavuta yerayo n'ibindi bitandukanye ariko byose byaba mu migwi ibiri wari umugwi wa mbere w'ibitungano ibikoko inka intama impene n'ibindi hanyuma ica kabiri naco cari mu bintu vyimbuwe mu bintu byavuye mu isi hamwe no mu vyamwa mu biti amacungwe imyembe n'ibindi bitandukanye na yerayo no musi yashaka tuganire mbega ico kigira 10 kivuga muri ino Bibiliya cari kimeze gute catangwa gute reka dusome mu gitabo cyo muri mu Balewi 27 Levitique chapitre 27 verset 30 à 32 twasoma Balewi 27 32 haravuga ngo muvyeze mu gihugu byaba ivyo mu ndimiro canke ivyamye ku biti igira 10 c'ivyo byose ni canje jewe uhoraho ni cera canje maze umuntu niyagomba gucungura kigira 10 ciwe muri ivyo ico agicunguje akigereke ku ikingana nkigira 5 cacu canke 1/5 kandi mu masho no mu mikuku uko zigenda ziharuzwa inkoni kigira 10 co muri izo zose kize kibe icera cane jewe uhoraho turabona muri kino gice Imana kiyategeka abanyisirayeli twibuke neza yuko ivyagezwe amategeko canke les lois canke la loi de Moïse yaje imyaka 130 nyuma ya Abrahamu amaze utangira 10 ara tubona abanyisirayeli nyuma y'imyaka 130 bavuye mu gihugu ca Egypt Imana ibaha amategeko ya Moïse amakomandement 10 amategeko 10 hamwe n'ayandi yitwa ngo le livre de la loi canke igitabo c'ivyagezwe Moïse yanditsemwo ubwagure bw'amategeko 10 amategeko 663 acahinduka 613 loi canke amategeko 613 muri aya mategeko yandi 663 Moïse yanditse ubwo yateranya yose ni 603 tubona neza yuko Moïse yahaye abanyisirayeli icagezwe c'igira 10 Imana yamuhaye none ico cagezwe c'igira 10 cari cabande cari candikiwe bande ubwa mbere candikiwe abanyisirayeli ubwa kabiri kwari kugira ngo abanyisirayeli mu bigira 10 bazoza baratanga byahabwa abandi byahabwa abanyisirayeli bitwa Abalewi rero bari abakozi b'Imana canke bari umuryango umwe mu miryango 12 yo muri Israeli bakora igikorwa cyo mu ihema ry'ibonaniro bafasha umuryango wa Aroni yari umulewi mugimana itegeka Moïse ko Aroni mu muryango wiwe aribo bazokwama bakora igikorwa cyo gutanga ibimazi mu nzu y'Imana abaherezi bose barabalewi abahekana bivuge mu majambo yumvikana abaherezi bose barabalewi ariko abalewi bose ntibarabaherezi kubera abaherezi bava mu muryango wo kwa muri famille yo kwa Ahon canke Aroni hamica kabiri naco abalewi nabo bava mu muryango wa Lewi wari umuryango umwe Aroni yari umulewi mugema namuhaye iryo bako ryo kuboheba umuherezi mukuru
umuherezi mukuru ava mu muryango wa Aroni n'abandi bahereza batandukanye. Abalewi bakaba abantu baza kubafasha bari nk'aba ede babo. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki igiya 10 bakaravuga nga ku murongo wa 30 ngo mu byezo bye mu gihugu cyose cyari ikigiya 10 bahereza Abalewi kubera bakora igikorwa cyo gufasha mu nzu y'Imana. Mu byageze ugiye gusoma amategeko yo muri mwisezerano rya kera, Imana yari yarabujije abanyisirayeli ko Abalewi bagikirima na kimwe batunga. Ntibari gutunga inka, ntibari bafise imirima barimamo, nta matongo bari bafise, gusa bari bafise ahantu baba, barafise ahantu baba mu bisagara. Kubera iki Imana yabwiye ngo mwebwe ngo ndi portion yanyu canke ni jewe heritage yanyu. Abandi bose Imana yarabahaye heritage, ibaha heritage y'amatongo. Ariko Abalewi Imana yarabwiye ati mwebwe ni jewe ndi inyegu yanyu, nta kindi kintu na kimwe muzokora atari gukorera jewe, nzobagaburira muzorya mu byo mu nzu yanje, mu nzu y'Imana. Rero turabona neza ariko ngaha Imana itegeka abanyisirayeli nk'igihugu, kuko mwibuke abanyisirayeli mu mategeko la loi ni yiwabo. Twebwe tutarabajwifu t'abanyisirayeli amategeko ntiyari iwacu. Dufate yuko yari bwirizwa nshingiro ry'igihugu ca Isirayeli. Nta muntu yoza gufata ibwirizwa nshingiro y'u Burundi canke y'u Rwanda canke ya Kongo wajane muri Chine ngo cari baplikako. Ntiribaraba ntiryari ry'iwacu twebwe. Twebwe turabiraba mwo gusa kugira twige igikorwa Yesu yaje gukora. Nk'umuntu yaje kusha abanyamahanga mu mugambi w'Imana. Ariko twebwe ngo twari nyambukira, ngo twari abanyamahanga ku masezerano y'Imana, ngo twari mu isi tutagira Imana rurema, ngo nta mugambi ugukizo wasa n'uboneka Imana ari dufitiye. Ariko kubera Kristo ngo twegeje hafi n'amaraso ya Kristo. Mwumva twebwe twegejwe hafi y'Imana kubera amategeko, abo twegejwe hafi y'Imana kubera amaraso ya Yesu. Njo gituma n'amategeko y'ivyagezwe abwigwa abanyisirayeli cyane kubera nibo bari barahawe iryo sezerano ry'amategeko. Rero bene data ncira ganda babwire ni iki kintu gikomeye cyane. Amategeko yakora bwo kuvyeke bigira 10 ubwa mbere Abalewi barahabwa ico kigira 10. Ico kigira 10 bagihawe kwari kugira baronke ico bafungura, bashobore kubaho ata mutima uhagaze. Catangwa nka tax na impôt. Baravuze ikindi ca kabiri ngo nuko ico kigira 10 ngo ari ici wanje, ukandi ngo nicera ngo kubwanje kiteza kuba saint kubw'Imana. Rero cyo bagira mvuge n'iki kintu gikomeye cyane. Iki kigira 10 giyo gitanzwe bagihaye Abalewi, abanyisirayeli byaharugwa nko kumengo bagihaye Imana. Kwera bobo Abalewi bari abakozi b'Imana, bari abakozi b'Imana. Ikintu nagira mvuge kindi bavuze ngo nicera canje, ngo nicera canje. Rero ndabasnagenda babwira ikintu gikomeye cyane. Nimba cari cera kubera Imana yari yavuze ngo mugitanze muzaba mugihaye jewe, ibihawe jewe byose navyo birera. Rero ico nagira ndangiriza ko kindi kuno gice avuze ngo maze umuntu niyagomba gucungura kigira 10 ciwe muri ivyo, ico kigira 10 akigera kwigira kingana n'ikigira 5 cacu. Ibi bisigura iki? Sinshaka kubijamo cyane ko nibindi byigwa birebire, ariko mu majambo yorosha haragera igihe umuntu yatanze igira 10 c'ibintu akumva umengo ico kigira 10 yobanza akagihagarika, yobanza basagenda akigarukana. Baca mu exija gufata 1/5 ico kigira 10 yatanze akaca ayishirako kugira ngo bya bintu bimusubize. Umva asanga umuntu yatanze hakangira agatanga n'ibindi, yari nk'amatax baharura. Ya bene data ibi bintu nkuko nabivuze turabona amashengero abantu benshi barigisha ngo igiya 10 mugabe intara imwe babitubwira, nta imwe banabivuga, kandi mu nyumva sindiko ndagwanyishenga ko ndumurongozi mu ishengero, ariko nshaka tuvuge mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Mbega ikigira 10 cigishwa ni ikingi kivuga muri Bibiliya cyane cy'abantu bishiriraho. Birababaje ko ishengero no munsi ibise image y'ivyerekeye ko ari business. Ndandikirwa n'abantu benshi kuri Facebook iyo ndiko ndigisha, n'inyuma y'izindi nyigisho ndonka message z'abantu bamwe benshi abashavuye ngo amashengero ni business. Mu misi hera nahura n'abantu nkiri Burundi bakambwira ngo wavyibushe mukozi w'Imana, wavyibushe hama ngo shango nibigira 10 kumva ariko arakwimoka canka gutwenga kubera uburyo byigishwe mu buryo butaribwo. Rero turabona yuko igira 10 cahabwa Abalewi. Ikindi bavuze ngo kandi mu masho mu 32 ngo kandi mu masho no mu mikuku uko zigenda ziharugwa inkoni kigira 10 cyo muri izo zose kiza kibicera canje jewe uhoraho. Ico nashaka kuvuga ko ngaha nuko batangiye 10 reka ndayisigura mu buryo bwumvikana. Bwa mbere twabonye 30
kwigira 10 bagitanga mu vyimburwa mu bintu byavuye mu mirima hanyuma bagihereza abarewi twabonye yuko igwa bakora takini kugwa bakora bari abakozi bakora mu nzu y'Imana aho batangira ibimazi bagafasha umuryango w'abaherezi abarewi bose ntibaba abaherezi bava mu muryango gusa wa Aroni ico ni kintu gikomeye cyane cyo gutahura hanyuma bagahabwa ico gira 10 kugira bashobore gufungura kubaho no kugira imiryango imeze neza ta kibazo bafise tanuke nafise none ikibazo nkunda kumva benshi acavuga bavuga bati no munsi twebwe natwe turabaherezi twebwe abapastori n'abavuga butumwa n'abapotre ajya mu ministeri sukarata n'abandi bose bavuga ubutumwa baba ngo sisi ngo ni marewe ngo turabarewe ariko ibyo siko bibiliya sukuri ko mu Nouveau Testament umuryango w'abarewi wari umuryango uva ku muhungu wa Yakobo yitwa Lewi canke Levi twebwe rero turi abantu b'abarewi ko tuva mu muryango wa Lewi tuva mu muryango wa Yuda tuva muri Kristo turabana b'Imana muri Kristo Yesu umwana ava muri Kristo Yesu nuva muri Lewi baratandukanye kuko n'amasezerano abiratandukanye n'ama-alliance abiratandukanye ndazi ko ibintu kumbe nzovuga ko mu minsi video iri imbere ariko nagira ndababwira iki kintu nuko icyo Imana ishaka ko dutahura nuko ibigira 10 byahabwa abarewi kugira ngo bashore kubaho reka turabe ikindi kintu ubundi bwoko bw'igira 10 batanga muri Deuteronome canke gusubira mu byagezwe igice ca 12 umurongo wa 17 baratanga ikigira 10 kivuye mu byamwa bagatangira 10 kivuye mu nzoga canke vino reka tuvuze vino biragoye kuvuga ariko ni inzoga reka dusome havuga ngo ariko ibigira 10 byo mu masaka yanyu n'ibya vino amasaka mba byari ibintu birimwa n'ibya vino zanyu n'iby'amavuta yanyu ya elayo n'izuburiza bwo mu masho buriza n'ibikoko bya mbere byavuse by'imfura ku nka y'ibyaye iryambe canke impene yanyu no mu mikuku yanyu nico muzanye gushitsa isezerano cyo cyose nivyo muzotanga muvyigombeye n'amashikanwa muzoba mumugereye ibyo byose ntimuze mubirire imuhira aha turabona ko hari ikigira 10 kivuye mu masaka mu ngano muri vino baba baganye bavuye mu mizabibu hanyuma hakabaho n'amavuta ya elayo ningo n'ibikoko n'imfura y'igikoko cyose kuko n'umwana w'imfura w'umuhungu nawe nyene yaba uwo uweguriwe Imana rero tubona ko ibi byose byari bimwe mu bigira 10 batanga hari n'ibyo batanga bashaka kandi n'amashikano kandi amashikano babiri ivuga ntibavuga amahera ikibazo rero kihari niki mbega ibigira 10 batanga nkuko abantu benshi no munsi twigisha canke twigishije canke bigisha mbega 10 batanga harimo amahera nta nahamwe uzosanga muri Bibiliya situmisano rya kera bigisha ko igira 10 gihagaze ku mafaranga kuko nta mafaranga hari abantu bakora kuba bitandukanye imisano rya kera ababaji hari abadandaza bose abo bose bira ntibavuga ku byeke bigira 10 ivuga ku barimyi bonyene kandi nta mahera batanga ku igira 10 ibyo ntibyari byemewe nkuko biri byigisha ariko bashobora gufata nk'umunsi bagiye umunsi mukungu tuzokwigira 10 kinco bita Dime Festival tuzobona neza yuko ico kigira 10 umuntu avuye mu gisagara ca kuragiye Yerusalemu mwisi mikuru ya Yerusalemu yarakivunjamwe amahera ivyo yimbuye muri viri wakabidandaza hamagenda Yerusalemu agacagura ni hamwe tubona Yesu yirukana abantu mu ishengero bari baragize akaguriro aho kaguriro bari bahagize ahantu bagira echange y'imfungurwa n'amahera y'umuntu aje kugira iminsi mikuru haca nk'ibikoko n'ibindi baje gutanga kwibimaze ibyo byose biri muri histoire ya Bibiliya rero bene data ico ngiramvuga nta mahera batanga ucumbwe ati none ugombye kuvuga yuko ibyo bigisha ku by'amahera atari ibyo reka mvuga no bahutse sivyo kuko Bibiliya sivyo yigisha ndazi ko ikintu bishaka kuremera abantu benshi naho ndakivuze uko sivyo kuko Bibiliya ntiyigisha yuko ikigira 10 gitangwa mu mafaranga ico ni ikintu gikomeye cyane kumbura ama video wende ntabwavugiye ko nzovuga ko cyane ntigitangwa amafaranga ucumaze ikindi kibazo ati none uno munsi duhagarike gutanga oya Bibiliya irigisha ko umukristo atanga mugabo ntatanga ategetswe atanga mu munezero kandi harura ngo ntanze ikigira 10 atanga ko umutima umurongoye tuzoviga kuko ivyo byose andiko nagereza kwishura ibibazo ndiko ndabaza kuko Bibiliya ntiyigisha muri Ancien Testament kuvyerekeye amahera ico ni ikintu gikomeye cyane ntiyigisha amahera yigisha indya yigisha ibikoko igatavuga vino kavuga era amavuta era n'ibindi bitandukanye
kandi byahabwa abarewi nabo bari abantu bari mu muryango wa Lewi kuko byari munsi y'amategeko y'igihugu ca Israel. Yari nka system economic y'amatax yo gutoza amatax mu gihugu kugira ngo abantu babeho. Tuzobona kuvyerekeye ubwoko bw'igiya 10 ca kabiri. Ico ni igiya 10 ca kabiri abantu bakunda kwigisha kuri Maraki 3 umurongo wa 8 n'uw'icenda n'uw'icumi ngo gerageza ngo uhoraho ngo mwaranyivye ngo twakwivye iki ngo amashikama n'ibigira 10 ngo umuntu yo kwimuhoraho izo verse zakoresha ngo muri kumuvumo n'ibindi bitandukanye. Iyo ni verse abantu benshi bigisha bya 10 bakunda gukoresha mu gutera ubwoba abakristo. Akumwene data ngenda kubwire ntugendere mu kwemera inyigisho z'ikinyoma zigutera ubwoba zigukanga zikugira ngo uri kwimivumo kuko Yesu yaragukwiye kwimivumo. Yesu yaduhindukiye umuvumo kugira duhinduka abahezagire muri Kristo. Niko Galatiya 3:13 havuga. Iyo umuntu yigishije imivumo abana b'Imana yuko bavumo ko batanze ibya 10 abahakanye ko Yesu yadukuye ku muvumo w'ivyageze. Hari nacavuga ngo bigira 10 ngo ni loi spirituelle. Ariko Bibiliya ntivuga yuko hari ivyagezwe biri charnel byo muri kameremere n'ivyagezwe byo muri mwemu. Ishagezwe cyose ni cera. Birane kivuga Abaroma 7:12. La loi est juste, parfaite et spirituelle. Umbichagezwe cyose Imana yatanze ni cera kiragororotse kandi ni ciza kubera kiva ku Mana yera igororotse kandi nziza. Nta kintu kimwe cari kibi. Mugano guharura igihe cako kirakora yari ryari. Una munsi tubikoresha byose tukabivangatiranya. Isezerano rya kera nayo shasha tukabivangatiranya. Ariko Imana sivyo ishaka. Imana shaka tuvuga ukuri nkuko Kristo ari uno munsi duhanga abaso twese. Rero tuzoraba ikigwa ca kabiri igiya 10 ca kabiri kivuga kubyerekeye ico bita dîme de la dîme. Niyo ntayo bigisha. Iyo nayivuga ko izosigura neza Maraki 3 kuko ni abantu benshi bakunda kumanipira kw'abantu. Kora kudatandukanya différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Itandukanye n'isezerano rya kera na rishasha. Mbega isezerano rya kera rihera hehe? Rigaherera hehe? Ritangurira hehe isezerano rishasha rigaherera hehe? Kubera ibyo tutabitandukanije uza gusoma Bibiliya ukamenga ibintu byose byanditse ngaho byapika kuri wewe. No, uri muri Kristo uricare mu gishasha. Uri umwana w'Imana. Uri munsi y'isezerano rishasha rya Kristo. Kristo ntava mu muryango w'abarewi wahabwa ivyagezwe nibigira 10. Kristo ava mu muryango wa Yuda utigeze ukora igikorwa c'ubuherezi. Utigeze usaba ibigira 10. Ibyo turabibora ahubwo waratanga. Tubibona mu gitabo c'abaheburayo 9 tuzobivugako. Rero nagandangirize ngaha ikiya 10 ca mbere twize ni ikiya 10 cava mu vyimburwa cava mu nka cava mu mpene mu bikoko cyangwa mu bitungano mu bitungwa. Hakiya 10 cava mu mivino kikava mu mizabibu kikava muri erayo kikava mu masaka kikava mu ngano. Ibintu byose vyama mu biti ivyama amavoka imyembe n'ibindi byose baba bafise. Nta namwe bavuga amafaranga. Ikibazo ndazi gica kivuka cyabwa ati uyu muhungu yakabwira abantu ngo nibahebe gutanga amafaranga. Sivyo niko ndavuga ahubwo turatangana umunezero nta manipulation. Nukuri Imana ishaka mu kinege Yesu ari mu kugaruka kandi yivuge ndangiza. Yesu ari kugaruka bene data nukuri abantu benshi barakomerekejwe n'abantu biga 10. Ndangize kwino ntahe nigeze guhura nige harize imyaka nk'ine canke 5 gutyo n'abahantu kati n'abamusi ninda kwivuga mugabo haza umukobwa umwaza kumubanyi wanje aza kumwitura afise ikibazo c'ishengero ashengeramo ibujumbura. Ishengero rizwi rinininya arabwira uwo mugabo ati uravuna je ndafise ikibazo mfise jewe nshaka kugira mariage kandi hageze mugabo sinakaze mfise hama umufiance wanje nawe arakora. Rero je hansenga nagiye kubabwira aho ngiye mariage ndabasaba date ya mariage ko bonsha muri programme baca bamwe ati turabe muri ordinateur yacu mu mashine yacu inyabwonko turabe kudaheranye. Wumva ijambo bakoresha kudaheranye guherana mu nzu y'Imana kuri hishwa amataxe mu nzu y'Imana. Bitubwira ngo iyo twahawe tubitangire ku buntu. Kubona uza kurisha umuntu kugira ngo umuhezagire barara basanga amazi imyaka 2 adatanga. Hama camwe ati utubabarire banzu ugende uyakita amadeni yose ufise hamuze tugusheho date. Mugara avuga ati none je nzoharura gute amahera nzobari ko sinza amahera naronse. Je sinaka kazi nigirira nzobahigira ndiko nababwira nk'umuntu yababaye umutima nabonye umuremere yari afise. Hanyuma icabaye niki nuko habaye ikibazo gikomeye cyane. Uwo mukobwa ahura n'uwo mugabo baraganya carampamagara. Amaze kumpamagara arambwira ati ndashaka pastor umufashize uyu mugabo. Umama bambi turavugana. Tumaze kuvugana turaganira ndamuexalta ndamuremesha namuhanuye nyene nk'umuntu maze gutahura iki kintu cibigira 10. Ha mukobwa ndamubwira ati byukuri jewe sinoguhanura ko guma ahantu
genda urondere indi shengero mujamo batakurihisha kandi uzomuronka naguhezagira Yesu Kristo bwatangwe n'ishengero namavuga ko tumwa genda ugenda urondere ishengero rindi bazoguhezagira batakurihishije kuko iby'Imana tubitangira ku buntu. Sinumva umuntu bashaka kubuza guhezagira mariage ngo yaheranye ngo nagende ngo arondere ngo amahera ngo ya myaka 2 ayarihe deja n'umuntu akoranigana no gutegura urubanza mwumva nta kigongwe nta n'urukundo rurimo mbona urukundo rw'amafaranga n'urukundo rw'isugo n'urukundo gukunda amaronko ni manipulation. Bene data shaganda babwire nuko Imana ico yipfuza ndifuza yuko ishengero ry'u Burundi ishengero ryose kwisi aho muri muko murankurikira muri benshi ndabibona Imana ibafashe mutahura iki kintu ntimubikore nimba warakomerekejwe n'ishengero nimba warakomerekejwe n'inyigisho nk'izo ugendera mu bwoba ugende witekanire uruhuke utanga unezerewe. Imana ntizokubuza gutanga nk'emwe ntazokubuza gutanga n'umunsi na rimwe azokama ko motiva gutanga araguteye intege gutanga ariko kandi ntuzutange ko itera bw'aba y'abantu. Imana yashaka ko tuvuga ukuri ndazi ko ibintu ushaka kwakirwa nabake kwera benshi bamaze gushimangira cyane inyigisho ariko nagira mvuge usuzume ivyo ndiko nzovuga muri zino nyigisho ukaba utatanga izi nyigisho ugende mu nyigisho zindi zibiri ziri imbere uhereye hama ivyo nzovuga byose uko nabivuze ngo ndayisubiramo musuzume nkuko bibiri ivuga musuzume Bibiliya imirongo nzotanga ni myinshi kugira ngo dushobore gutaba kandi iyi video zo ayizirezera abantu benshi bakunda video ngufi muri kino gihe akabera ko nosigira iki kigwa nk'iki ku video y'imirongo 3 canke 5 nzogerageza mvuga umwanya ukwiye kugira ngo nishure ibibazo ejo nzotanga video yindi kugira ngo nishure ikibazo ceke $10 habona dime ya gatatu yindi cyo bita dime festival igira 10 barya mu minsi mikuru ico baragisangira hano ikijya 10 c'abakene abapfakazi n'imfubyi ibi byose ntabyo tubona mu mashenga byo bigisha abavuga butumwa babyigisha cyane cavuga bati kituzane twebwe tukirye ngo sisi ni marewe twe turarewe uko sukuri uno musi nta murewe ahari twese turabaherezi ko tuva mu muryango w'abaherezi wa Kristo wa Yuda umuryango wa Yuda pana warewe w'amategeko turabana b'Imana bene data uri umwana w'Imana we kurankurikira uruhuke kandi akaruhuko k'Imana kagutuma gukora ibikorwa byiza by'umunezero utanga unezero udaharuye ngo dime hari abatanga dime nka roya hari n'abatabikurikiza n'ababyigisha benshi ntibabikora nabyigishije nkavirira nkagumuka ariko ntabikora abariko murankurikira ndabona abo twasinga nuko murankurikira mu ishengero kera mu nzi 2006-7-8 nabyigisha ko cyane nkavirira ako nta nayo nabwiye ntangira 10 kubona narumva bigoye nyine ndabiharura hage navuga ndatanze mbase nabantanze iki ya 10 kuko nico birayigisha tunatanga mutange munezerewe muruhuke numva umengo novuga byinshi ariko ejo nzovuga undi mwanya Imana bagire neza abantu bw'Imana bugwizo muhishuye urukundo ndazi ko ari abantu benshi mwankishengera kubera babonamo amahera mwari muzi yuko umuntu akogira amahera menshi ariko atanga biki uko ugenda uraronka menshi niko utanga biki kenshi abantu baratanga bazi ngo ni exchange ni deal yo kwaragira n'Imana ndayihe 10,000 izoshima 100,000 ubwo so urukundo rwo gutanga hari nabikorogira abantu babone no bikorekora umunezero bikorekora urukundo ko urukundo kuko umuvyeyi afise umwana muha cyangwa umudamu cyangwa bakundana umuha ibintu utayenze guharura niko dutanga ntitugiharura ngo end is year iyo ari system yo muri Israel ya Alliance turi vyare mu bishasha turi muri Alliance nshasha gutahura season nshasha n'ingene rikora ni kintu gikomeye utabitahuye uba mu ubwoba buragatsindwa mu izina rya Yesu nuko mugubwe neza umunsi mwiza abari mu ijoro ryiza ku umurango mwiza tuzobona nejo mwarahezagiwe ibibazo basha kubinyandikira ndi open kubazwa kwishura ubuntu bw'Imana bwiza muri mwebwe amen.